Dusubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi bacu mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri Imboneshakure ya Hejuru TV, n'umwanya w'ayandi makuru twabateguriye. Muri uyu mwanya ntimuze gucikwa, turaza kugaruka ku myaka ine iheze umukuru w'igihugu ariko aratwara igihugu c'u Burundi, ni Perezida Evariste Ndayishimiye. Musenyeri Mukuru Simoni Ntamwana yagize ati: "Numukama nakumurikire utahukane impunzi, incabwenge twibarutse zigaruke, utwugururire amarembo y'amakungu." Hari ku itariki ya 18 ukwezi kwa gatandatu 2020, imbere yo kurahira nk'umukuru w'igihugu c'u Burundi, General Major Evariste Ndayishimiye yapfukamye imbere y'abakozi b'Imana baramusengera. Gusa kuri uyu munsi ni umunsi ugeze mu gihe imyaka ine irumanye Varisito Ndayishimiye atwaye igihugu c'u Burundi. Hibonekeza rero imyidogo ikomeye cane, bamwe bakaba batinyuka kuvuga ko uko yasanze igihugu kimeze ubu noneho vyarushijeho kugenda nabi. Bari bafise umwizero ko bigiye kugenda neza, ahubwo ngo vyoba vyaragenze nabi. Turaza kubirabira hamwe. Simoni Ntamwana we ntarya iminwa kuri ivyo vyose rero n'ubundi bibandanya kuba. Tubibutse ko rero na Eklezia Katolika mu mezi abiri aheze yoba yarashize ikete ahabona ndetse n'itangazo ryo kwerekana ko hari ikitagenda mu gihugu c'u Burundi, kandi aho hose ni ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ikindi kandi n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike nayo akaba aguma anenga umukuru w'igihugu ko aho igihugu kigeze coba kigiye gutemba. Ibyo byose rero turaza kubigarukako ku majambo Simoni Ntamwana ashikiriza, nayo tukaza kubinyoreramwo ku buryo burambuye. Gusa tutari twatangura iyi nkuru, nga tubabwire ko umutambukanyi wa Perezida Evariste Ndayishimiye yakeje umutware wiwe ku myaka ine amaze arongoye Burundi. Mu majambo yamushikirije yagize ati: "Imyaka ine iraheze murongoye Burundi, ndashima umwete wanyu, urukundo mukunda Burundi n'ukwiyemeza kubaka kazoza keza ku Barundi bose. Iyi myaka iheze ni kubera isoko rikwereka uko uzobikora mu myaka iri imbere. Ni ku ruhande rwanyu Perezida wanje." Ukaba rero ari Angelina Ndayishimiye yoba yavyanditse, ndetse ariko akeza umutware wiwe Varisito Ndayishimiye. Tugaruke kuri ya nkuru twabwiye mu buryo bw'imfunyapfunya. Kuwa 18 ukwezi kwa gatandatu 2020, kuwa 18 ukwezi kwa gatandatu 2024, imyaka ine irarumanye Perezida Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu c'u Burundi. Twibutse ko imbere yo kurahira nk'umukuru w'igihugu c'u Burundi, General Major Evariste Ndayishimiye yapfukamye imbere y'abakozi b'Imana baramusengera. Musenyeri Mukuru Simoni Ntamwana niwe yamuhezagiye, akoresha amajambo adasanzwe agira ati: "Ahiriwe abaremesha amahoro kuko bazokwitwa abana b'Imana. Uri umwana w'Imana kuko uri ikiremwa cayo, kandi warabatirijwe kandi waranagabiwe umutima mweranda mw'ikonfirmasiyo. Niwiyumve rero wumve ko uri umwana w'Imana kandi ushobora kuremesha amahoro hagati y'Abarundi. Urazi ingene tuyakeneye, yaturonse mu mitima n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose." Uko niko Simoni Ntamwana yasabye Varisito Ndayishimiye ku itariki ya 18 ukwezi kwa gatandatu 2024. Yabandanije agira ati: "Umukama nakumurikire ujane Uburundi bw'umukama mu neza y'abenegihugu, utahukane impunzi, incabwenge twibarutse zirengera ubworo turimwo zigaruke kuduteza imbere, zikoresha ubuhinga zifise, utwugururira amarembo y'amakungu, atubera umubanyi w'ingirakamaro. Uri umwana wa Mariya nyina wa Yezu, nguyo nyoko wawe, mwakira iwawe kuko wamye, umuhanuze nawe umutege amatwi, akwereka ingene worangura ibihimbara Yezu umwana wiwe n'umuvukanyi wawe." Simoni Ntamwana ico gihe yabandanije agira ati: "Akwereka ingene wotuzanira ibihambara umutima n'umubiri, yongere agukandire mu mwana wiwe, nawe wamane na Yezu iminsi yose na hose, hamwe n'iki gihugu kiri aha turahezagiye kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima mweranda." Imyaka ine iraheze, impunzi rero ziracari mu mahanga, za ncabwenge Musenyeri yoba yarasavye ko Varisito Ndayishimiye yozitahana ziracitwa abanzi b'igihugu, ziheze hanze n'imbibe z'igihugu rero zarasubiye no kugarwa. Ubwoba bw'intambara rero bwarafurutse,
Abarundi rero birirwa baravyirozwa ngo bakorana na Rede Tabara. Umugambwe CNL wari wabaye uwa kabiri mu matora uherutse kumanyagurwa n'ubukene bwariyongereye, ifaranga ry'Uburundi rikaba ryaratakaje agaciro ku bice bishika 100%. N'akamaramaza rero ngo ibiriko biraba. Biruko mu gihe kandi ngo Burundi mu kiringo c'imyaka 4 ngo caranzwe n'ikena ry'amafaranga mvamakungu. Niko ishirahamwe ryishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Olukome rivuga ko ikiringo c'imyaka 4 kirangiye umukuru w'igihugu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye ari ku butegetsi caranzwe n'ikena ry'amafaranga mvamakungu. Gabriel Rufyiri abivuga sigura ko muri ico kiringo Burundi butigeze buduza ivyo bushora mu mahanga co kimwe no kuzana abanyamitahe. Warongoye Rukomera agasigura kandi ko ivyo vyatumye igihugu gisubira inyuma mu bijanye n'ubutunzi. Ikindi rero cabaye ikibazo mu myaka 4 umukuru w'igihugu arongoye igihugu ari nuko ivyo Burundi bukura mu mahanga vyaduze gushika ku bice 34%, bituma umwimbu umunyagihugu aronka mu mwaka uguma uri hasi cane. Gabriel Rufyiri rero akaba atangaga amanota 50%, agasaba ko leta yoshira habona igitabo c'igihugu kijanye n'intwari ibereye no kurwanya igiturire kuko arico cerekana ingene abadashaka kwerekana amatungo yabo bazoyerekana. Niko rero ikinyamakuru Bonesha FM coba cavyanditse. Gusa rero tugaruke no ku bindi biriko biraba. Hari impinduka zabaye ku biciro vya Lomekash. Ibiciro vyo guhanahana amafaranga biciye kuri ngendanwa bizoduzwa kuva kuwa Mungu uza ku itariki ya 22 Ruheshi 2024. K'akarorero ushatse kurungikira umuntu amafaranga 10,000 kuri Lomekash ufatiye hamwe ayagenda mu kurungika n'ayagenda mu kubikura azoba ari amarundi 1,236, ni ukuvuga ibice 12.36%. Azoba hiyongereye ko rero yashika ku 206 kuyahora. Reka vyinshi rero bakaba benegihugu babirindiriye, ariko komantere zabo n'ubundi ziraboneka ko ari umwiheburo ukomeye cane. Birugo mu gihe kandi i Bujumbura amabisi menshi atacemera gupakira abantu ku mafaranga ari munsi y'igihumbi. Abantu rero ntibashikanwa aho bategerezwa gushika, naho nyene bicaye ari 5 canke 6, abandi bakagenda bahagaze. Ubwo rero vyagiye biribonekeza kuva mu mpera z'indwi. Bari turangije abashoferi benshi b'amabisi ntibacubahiriza ibiciro vyo kwiyunguruza vyashinzwe na leta, aho nka henshi igiciro cari hagati y'amafaranga 600 n'amajana 700 y'amarundi, n'ahandi hazwi ko hayarenze, ariko kenshi ubu bakarihishwa amafaranga 1,000 y'amarundi. Wanse rero kuyarihawe baca bamwururutsa ubwo nyene. Si ivyo gusa, ambavu yo kurihishwa amafaranga y'umurengera nka bisi ntoya abantu bahora bicara 4 ku ntebe baca bategeka kwicara ari 5, nayo bisi nini canke kwasiteri abantu bahora ari bicara ari 5 bagaca bicara ari 6. Abandi rero batari munsi ya 10 bakagenda bahagaze kugera naho wanduza amafaranga canke konvayeri agendera hanze y'umuryango. Ngaho rero bashike kuri wa 17 Ruheshi 2024 nk'igihe c'isaha 5 z'umurango ku gituro kija mu buraruko bw'isagara nta bisi zibonekeza kuri ivyo bituro. Biyunguruza rero baraheza bakaja hamwe bagafata taxi, ivyo bataziriye canga aho umuntu umwe hariho amafaranga ari hagati y'ibihumbi 4 hamwe n'ibihumbi 7, hari naho arenga gushika ku bihumbi 15. Abandi bakaja hariya hagenewe imizigo bakareba amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 4 bivanye naho ataha. Fabrice Mbanzabugabo ajejwe ivyo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura nta vyinshi ashima kuvuga kuri ivyo biciro vyo kwiyunguruza, ariko akavuga ko vyose bitumwa n'ibura ry'igitoro ryibonekeza muri iyi minsi. Mu gihe kandi mu ntara ya Bubanza abakoresha umuyagankuba ngo ntiborohewe na gato. Iyo nkuru tukaza kuyigarukako inyuma y'iyi ya Pariseme. Kubona umwimbu w'ikawa, icayi n'ipampa waragabanutse no kuba leta idategekanya gushora hanze ubutare mu ntunganyo nshasha y'umwaka w'ubutunzi by'amafaranga mvamakungu biracagoranye. Ivyo ni bimwe rero mu vyashizwe ahabona mu ngengo ishirahamwe Pariseme rifise ku ntunganyo nshasha y'ubutunzi janye n'amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2024 gushika muri 2025.
Itangazo ryasohowe kuri uyu wa 18 Ruheshi iryo shirahamwe gishinzwe guhamagarira abarundi guca urwevu no guhindura ingendo ryagize riti igihengere kingana n'imiliyaridi imwe n'ibihumbi amajana indwi na 66 hamwe leta y'u Burundi itora nk'imfashanyo keretse batse ingurane y'amafaranga aracaguye kuboneka mu gihe Burundi butaratunganya neza ivyotumye imfashanyo zinjira bikwiye nko kunagura imigenderanire n'ibindi bihugu. Muri iryo tangazo nyene ishirahamwe Parsem ryongeye rivuga ko muri iyo ntunganyo atabutari leta itegekanya gushobora kandi ari bwo bwozanye amafaranga y'agaciro, aho ni mu gihe rero yaba ikawa n'icayi vyahora bishorwa hanze bikazana ifaranga ry'agaciro vyagabanutse. Parsem rero yagarutse kandi ku kibazo co kurwiza umwimbu, yaho yagize ati miliyaridi amajana 520 mu miliyaridi amajana 569 zitezwe kwiyongera ku mafaranga Burundi buzokwinjiza, no kuvuga ibice birenga 90% azofasha mu bikorwa by'ibisata vya leta ho gukora ivyo kurwiza umwimbu utuma igihugu gitera imbere kugira ngo Burundi rero bishike kumbona kazoza igihugu cifashe 2040 giteye imbere muri 2060. Umuyobozi wa Parsem Ndikumana Faustin agahamagarira leta kunagura amashirahamwe yayo kugira ngo torere umuti ibibazo vy'amatara n'amazi, ivy'ibitoro, sanure n'amabarabara, ibiraro n'inyubako rusange, yongere arwize ibiterwa vyinshi mu burimyi n'ubworozi kugira ngo turonke ivyo twikorako n'ivyo dushorera hanze. Mu gusoza, Parsem rero ikaba yakebuye leta igira iti intungane yo kuduza amatagisi n'amakori ntibigishobora kudufasha kuva mu bihe vy'ubukene, ahubwo ipfukama abenegihugu mu nda ubuzima bwabo bugasubira inyuma. Twayogiye ko mu ntara ya Bubanza abakoresha umuyagankuba ngo ntiborohewe na gato, ngo rero ngo ntawo kwizera ko agire akore aheze kubera ko umuyagankuba ugumucikagurika mu gisagara ca Bubanza nk'uko bivugwa n'abenegihugu baho. Mw'ijoro ngo biriko biramenyerwa ko umuyagankuba utegerezwa kubura, twe twaramenyereye n'amatara twahora tubura, ariko ubu umwanya n'umwanya tubona agiye. Umwe mu badandaza bashikiriza utanguye kumva umuntu n'ubuzi ko muheza amatara adacitse, niko Kimyozi atangaza. Barongera bakavuga ko kubera amatara kare adakunda gukena, imiryango yariko iramenyera kutagura amakara bagacana ibicangarayi navyo bikoresha umuyagankuba. Ngaha rero turarara ubusa hamwe amatara atagarutse kuko nta makara tukironka. Abandi rero bidoga ko gucika kw'amatara bituma amata yabo agira ikibazo, kandi ko iyo akenye ubuzima ngo ntibworoha mu gisagara, bagasaba rero uwo bafasha akabaronsa ubuhinga bwo kuyabika ntaze arapfa. Muri Regideso rero bakavuga ko ivyo cikagurika biva ku kuntu umuyagankuba bafise ari muke. None abo bifuza uburyo bwo kubika neza amata bobahanura iki? Se wowe aho uri umuyagankuba woba uboneka uko bikwiye? Reka duhereze kuri iyi nkuru y'Imakamba. Ku mutumba Rusovu bariko bashima rero ko baraye baronse amazi meza batererewe n'imvukira yabo. N'abanyagihugu baba ku mutumba Rusovu zone Dunga muri komine Kayogoro bari mu munezero ntange kubera bari baronse amazi meza inyuma y'igihe kinini bavoma amazi yo mu nzuzi. Amazi rero akaba yabonetse ku kigorokana Umuremyi Barake bukera yo kuri uyu mutumba afatikanije n'abanyagihugu baterereye agacumu ku bumwe ku buryo be n'inguvu. Abakenyezi rero ku mutumba Rusovu bakavuga ko bagiye kuruhuka kuko bahora bafata urugendo runini bakaja kuvoma, ariko kandi bagakoresha n'amazi adasukuye. Ubu ngo ni umunezero kuko amazi begereye hafi. Abatwariye bo muri iyo zone bagasaba abanyagihugu kubungabunga ayo mazi kuva kw'isoko gushika kw'ibombo kugira ngo aboneke ko yaje bayakeneye koko. Turabakengurukiye cane abanywanyi bacu ndahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru vya Hejuru TV, basabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza kubagezaho uyu munsi wose tuze kubana. Turi kw'itariki ya 18 kwezi kwa gatandatu 2024. Imana ibahezagire.